Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera yuko mwaramutse impore, ndizera ko mukomeze no kugira ibihe vyiza. Turi kw'igenekerezo rya 22 ukwezi n'ikigarama, umwaka n'ibihumbi 2025. Murumva yuko dusigaje iminsi mike cane kugira ngo dushobore kurangiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 kugira ngo dushobore gutanga uwundi mwaka w'ibihumbi 2026. Nubwo mvuze ko ari iminsi mike isigaye, ariko kandi ku rundi ruhande ni n'iminsi myinshi buriya, kuko iyo umuntu aryamye akabona burakeye, ubwo agomba gushimira Imana, kuko si bose bagirirwa ayo mahirwe yo kuryama ngo bikangure ari bazima, canke nabo bikangura ari bazima muga ntibashobore kongera kubona irindi joro. Ubwo rero tugomba kubishimira Imana, kandi tunasaba n'Imana yuko n'iyi minsi isigaye yoyituyoboramwo ikanayiturindiramwo kugira ngo dushobore kuzoshika mu wundi mwaka wa 2026 twese turi en forme, turi bazima, tugihumeka impwemu z'abazima. Nta byinshi ngomba kubabwira, nta majambo menshi ndabicisha. Ngomba kumenyesha ko ubu nyene tuvugana aya masaha nicaye muri studio mu gisagara ca Uvira, hari kumvikana urwamo rw'amasasu n'ibiturika vyinshi. Abegereza Gatumba ngira ngo muriko muravyumva, n'abandi mu matsiko amakuru kumbure. Ndaje kubabwira muri kino kiganiro impamvu ya bino biturika n'amasasu biriko biravugira hano mu gisagara ca Uvira. Muri Goma naho hazindutse imyiyerekano, ibyo bise manifestation pacifique, nabyo ndaje kubabwira ico bigamije. Ariko kandi n'abantu benshi twarushe no kumva intambara ku butaka bwa Kongo, magingo ibihugu rutura bimaze kwiyemplika muri intambara, ariko bikaba ivy'imfagusa. Ibi n'ibindi nivyo nje ngo turabire hamwe muri kino kiganiro cacu kigufi nabateguriye kuri uyu w'igenekerezo rya 22 Kigarama. Ariko wowe dukurikirana utaragira abone, ndagusabe udufashe kugwiza umuryango wa B-Info. Biroroshe gufyonda kuri subscribe, hama ucubona agakengeri nako gafyondeko, ubwo uzokama wironkeye inkuru zacu umwanya ku mwanya. Hama na wewe udukurikirana, kenshi ndakubasaba ko twoza turahura muri commentaire. Ni kibanza ciza cane gose. Commentaire ni kibanza kiduhuza twebwe na mwebwe. Ngira ngo abenshi baramaze kubona yuko ivyumviro muduhereza tubikorerako, ndetse n'ababaje ibibazo bimwe bimwe tuhora tuvyishura. Niyo mpamvu rero nca profite kano kanya kugira ngo ndabashimire mwebwe twama twahuriye muri commentaire. Ariko kandi ndamenyesha yuko dufise ishene ya WhatsApp. Ishene ya WhatsApp niyo tugiye kuza turacisha ko amafoto menshi n'ayandi makuru tutaba twacishije kuri zino mbuga ngurukana bumenyi za YouTube zacu. No basaba rero yuko mwo kwihutira kuja muri iyo shene yacu ya YouTube n'amafoto y'ibyabereye ku rugamba ejo, nako shene ya WhatsApp, shene ya WhatsApp n'amafoto y'ibyabereye ku rugamba ejo muri hariya muri Makobola, niho tuza kuyacisha, ndetse nukaze no kuronka n'ibiri kurabera muri Uvira, niho tuza kuyacisha. So reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu kigufi kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi muri kuravugirwa aho hakurya y'igihugu kibanyi ca Kongo. Abantu benshi nkuko nababwiye turamaze kuruha mu by'ukuri no kumva izi ntambara ziriko zirabera ku butaka bwa Kongo. Ni intambara umuntu ariko arazumva abona ko kumenga ni intambara zoroshe kurangira, ni intambara umuntu ashobora kurangiza mu kanya isase. Mugabo birababaje kubona izi ntambara zatanguye ku yindi ncuro mu mwaka wa 2021 zikaba zigiye kurangiza mu mwaka wa 2025 ata myanzuro ihambaye irafatwa ituma zino ntambara zishobora kuba zohagarara. Aha ndabutse yuko nta munsi wijana umunyagihugu w'umukongomani atishwe azira ubusa, azira yuko ari umukongomani gusa. Murumva ko mu by'ukuri ari ibintu bibabaje. Amakungu yakagomba kugira icakoze kugira ngo izi ntambara zishobore kurangira vuba cane, abakongomani bishire bizane mu gihugu
cabo. Turarambiwe no kubona umukongomani yitwa impunzi mu gihugu ciwe. Turarambiwe no kubona umukongomani ata igihugu ciwe akomoka agahongira mu bindi bihugu bibanyi kubera intambara zabaye ndanse mu gihugu cabo. Kandi mu by'ukuri ugiye kuraba gusuzuma izi ntambara utabishize mu bwenge burebure ubona ko kumengana intambara zidafise ikintu zigamije, ubona ko kumengana intambara zidafise inguvu zotuma abakongomani bashobora guta izabo. Ariko kandi umuntu yavyinjiyemwo ibwina niho ashobora gutahura neza impamvu z'intambara atari zoroshe, kandi ko ari intambara bishoboka ko n'ibihugu rutura badashobora kuzihagaritsa umwanya mu mwanya isase, kubera ko n'intambara d'abord zatangujwe n'abijya bihugu rutura ubwazo, n'intambara ziriko ziragwanwa n'abijya bihugu rutura nubwo bafise abo bariko barakoresha hano mu karere kacu k'ibiyaga binini. Nagomba ndabibutse ko izi ntambara aho Amerika yigaragaje ko yinjiye muri zino ntambara, twarababwiye uruhara rwa Amerika ubwo yarije gukora hano muri izi ntambara. Ntabwo mu by'ukuri Amerika yarije guheza intambara ngo zihere maze bakongomani bahabe bidegemvya, babe mu gihugu cabo mu mahoro. Amerika yivanze muri izi ntambara ku ntumbero yuko yanse ko biza kumenyekana neza ko ari bo batanguye zino ntambara ku butaka bwa Kongo. Ikindi naco nuko Amerika yanse yuko igihugu cy'u Rwanda kimaramara, kandi ariyo yariko irakoresha iki gihugu cy'u Rwanda mu kubuza abakongomani amahoro n'umutekano. Hariho niho ngomba mpagare gato kugira ngo nshobore gusobanurira bamwe n'abandi ivyizi ntambara ziriko ziba muri Kongo, aho bamwe gushika amagingo aya bagifise n'icizere yuko Amerika igomba guheza zino ntambara. Mu by'ukuri ikintu gihambaye nuvuga ko Amerika yakoreye abakongomani kubwiza intambara n'icuko yashoboye kwerekana ikanemeza ndetse nabo ubwayo ikanemanga yuko igihugu cy'u Rwanda arico cashoboye gutera igihugu ca Kongo. Iki nico kintu kimwe conyene rudende Amerika imaze gukorera abakongomani kubwiza intambara ziriko zabera ku butaka bwazo. Haronca mvuga nti ikibazo gisigaye ku bakongomani bonyene ubwabo. Byari bigoye yuko President Chilombo yivuna umwasi nk'uko yabitangaza mu gutera Kigali, kubera ko imyanzuro cyangwa se no kwemeza ko leta ya Kigali ariyo yateye Kongo ntibyari bwashigwe ahabona. Kandi ntiyabikora kiriya gihe Chilombo niwe ari kugaragara nkaho ari umunyamafuti. Ariko rero kuri incuro reka mvuge ko akazi gasigaye ku bakongomani, akazi gasigaranye Kongo, kubera ko ibihugu byose rutura, yaba Amerika, bwaba Ubushinwa, yaba Urusiya n'ibindi byose baramaze kwemeza yuko leta ya Kigali ariyo yateye leta ya Kongo. Kandi ico bose bahuriza ko nuko bateye leta ya Kongo bitwaje ko bagiye kurondera FDLR, mugabo bashize habona yuko ata FDLR bigize barondera namba, ahubwo barondera ubutunzi kama bw'abakongomani. Hariho turasaba leta ya Kongo yuko ikura amaboko mu mpuzu. Nkunze kumva mu kindi bavuga ngo nyene umugwayi niwe aterura hanuka, kandi ubandwa niwe abanda urugi. Leta ya Kongo niyo igomba gufata iya mbere mu kugwanya umwasi. Leta ya Kongo niyo igomba gufata iya mbere mu kwiga ibishoboka byose kugira ngo ishobore kurangiza intambara ku butaka bwayo. Nibyo koko hariho abafatanya bikorwa nawe, hariho abo yitiye kugira bamufashe, ariko ntabwo ari bo bagomba gufata iya mbere, ntabwo ari bo bagomba gufata iya mbere. Chilombo ubwiwe niwe agomba gufata iya mbere, maze abaje kumufasha ibikorwa babone gukurikira. Icari inzitizi novuga kuri we caramaze kuva mu ngiro, hasigaye rero yuko ibikorwa bijana nako imvugo ijana n'ingiro. Twararushe kandi turarushe mu by'ukuri no kuguma twumva ngo M23 yafasha kandi gace, M23 byagenze uku, RDF byagenze ku butaka bwa Kongo. Hageze aho twokumva basi nti FRDC yagavye basi n'igitero ku Rwanda. Ivyo nivyo dukeneye kumva, aho ko twoguma twumva ko
M23 RDF bakomeje gukora ibi na biriya hano ku butaka bwa Kongo. Abakongomani muve mwitiro murimwo, abakongomani ni muhumuke mubone ibiriko birabera ku butaka bwanyu. Uraho no yavuze ngo birashoboka ko ngo RDF ngo bakoreshwa n'impemu mbi, ngo bashoboye kuzitira mu bakongomani bose kugira ngo ntihagire n'umwe aze gutahura izi ntambara ziriko zirabera ku butaka bwabo uburemere zifise ku bakongomani. Kandi ugiye kubiraba mu by'ukuri urashobora gusanga hano hantu hafise n'izo mpemu mbi nk'uko uyu mugenzanje yabivuze. Ntibyumvikana ingene population Congolese ingene ingana, turavye effectif y'abakongomani tukaraba na effectif y'abanyarwanda. Ntabwo umuntu ashobora kwiyumvisha impamvu igihugu nk'u Rwanda gishobora gucinyiza kigakoloniza kikanatoteza abakongomani dufatiye kuri effectif yabo. Aha rero bisabwa ko mwebwe abakongomani muva mu itiro nabivuze, bisaba ko muhaguruka mukamera amagabo mugaharanira ubwigenge bw'igihugu canyu. Kwivuna ntawe yigeze abizira, ahubwo kutivuna nivyo byatumye bamwe n'abandi bagigwa abaja. Aha rero abakongomani ni muve mu itiro, mureke kuza muhunga ingwe yabinjiranye. Ingwe yamaze kukwinjirana ntabwo uyihunga, ahubwo uhangana nayo. Sinje kuvuga ngo guhunga n'icaha, oya. Bashiki banyu, abavyeyi banyu, abana banyu, batoyi banyu, abo ni mubevakiwe. Mugabo mwebwe bakongomani mufise inguvu, imisore, ni mugende muri Kongo murabe ingene muharanira ubwigenge bw'igihugu canyu. Nta numwe azobakunda gusumba uko mwebwe ubwanyu mwikunda. Nta numwe azoza guharanira agateka kanyu gusumba nk'uko mwebwe abakongomani mwogaharanira. Niyo mpamvu rero je vyimva mutima nshima abawazalendo, ndashima mu by'ukuri abawazalendo ibikorwa bariko barakora, nubwo bakomeza kunanizwa uruhande rumwe n'urundi. Mwaragaragaje yuko muri abantu b'intwari, mwaragaragaje yuko nkamwe mworonka appui mushobora kuba mwogira ico mumariye igihugu canyu. So ngaruke gato kuri Amerika rero, mbere yuko inza kubabwira impamvu zatumye muri Uvira gushika magingo aya hariko haraba ibiturika ndetse n'urwamo rw'amasasu ari rwinshi. Amerika irakoresheje u Rwanda imyaka irenga 30. Amerika barubatse rukirisu nkoresha imvugo n'u Rwanda mu myaka irenga 30. Nubwo turiko turabona Amerika ikomeje gushira igitutu ku Rwanda, nivyo koko Amerika nayo ubwayo irabona yuko amazi yamaze kurenga inkombe. Mfise umugenzi niwe akunda kunganira utuntu twinshi, yavuze ngo yambwiye ngo hariho abantu mu by'ukuri bakora ivyaha ku buryo ku munsi w'umuhero na shetani azobihakana. Sinzi kakana mugatahura. Hariho abantu bakora ibibi birenze n'ivyo shetani ya personne yo kwikorera, ku buryo nacage cy'umunsi w'umuhero shetani azabwira ati mu by'ukuri kijya kibi nanje ntatunare gukora, wararengije tiyo exagere. Ibi rero bigeze aho na Amerika ibona ko leta y'u Rwanda yakoze amabi arenze ayo Amerika yabatumye gukora hano mu butaka bwa Kongo. Bigaca bituma rero Amerika ishira igitutu ku Rwanda kumbure, kubera ko isanzwe ziko niyagumireza amaboko Amerika ishobora gutakaza kano karere kose ndetse na Afrika, canke ko itagize icikora ibindi bihugu rutura nk'Uburusiya n'Ubushinwa bishobora guhaguruka bikagira ico vyonyine ubwavyo bishoboye gukora hano muri kano karere k'ibiyaga binini. Ariko ikintu ngiye kuvuga ni giki, umuntu yibaza yuko Amerika ishobora gukaraba ibihitangabo 100% igihugu cy'u Rwanda, uwo muntu arihenda acane gose. Uko nukwenda mu by'ukuri, kuko biragoye ko umuntu wakoresheje imyaka 30 kandi akakunogera ushobora kumukaraba uko nyene uko hama ngo vyijane. Ku rundi ruhande twarabonye u Rwanda aho rufise amayeri menshi cyane gose, amayeri novuga yo kugira ngo rugume rwifatira bamwe n'abandi nk'abakoroni babo. Ahantu bakarorero murazi ivyo bakoreye president wa Mozambique, sinje kubisubiramo kumbure. Buriya Mozambique novuga ko ifashwe anotage n'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'umutego Kagame yataye mwo president wa Mozambique. Biravugwa kandi yuko buriya na president Emmanuel Macron umutego nk'ujya nyene nawo bwiwe yarawutawemwo n'igihugu
c'u Rwanda. Ivyo rero ni bimwe mu bishobora no gutuma izi ntambara zikomeje kudindira kumbure, kubera ko ushobora no gusanga hariho n'abategetsi batandukanye ba Amerika batawe mu mitego nk'iyo. Rero Amerika igize ngo ivyure itwe, Kagame agaca abereka yuko nawe hariho amabanga bafitiye, babandanije ku muvyonga ashobora kuyashira ku karubanda maze kikaba kimwe ku kindi. Niyo mpamvu rero ndiko nsembera nsaba abakongomani yuko aribo bagomba gufata iya mbere kabisa. Abakongomani nimwe mugomba gufata iya mbere, kandi murafise ubushobozi, mubuze gusa ugushaka. Ico wokora cose atagushaka kubirimwo ntabwo ushobora kugira success. Niyo mpamvu rero uvure Kongore mugomba gukora amaboko mu mpuzu, mukore ivyo mugomba gukora. Ngira ngo mwarabonye yuko u Rwanda rwatangwe no gusatira mu Barusiya, aho Olivier Nduhungire yagaragaye ari kumwe n'uriya mu Rusiya. N'ibintu ntuvuga ko u Rwanda go ntabwo gwicaye, mu gihe tubona ko umenga Amerika iriko irarutira umugongo, mu gihe tubona yuko umenga ibihugu byose biriko birabatunga gatoki, u Rwanda go rukomeza kugira iki, kurondera cyangwa se ngo shimvugo rukomeza gukora amarobing hirya no hino kugira ngo rurabe impamvu cyangwa se ruronke ingene rukomeza gushinga imizi hano ku butaka bwa Kongo, mu kugira iki, mu kwiba ubutunzi kama bw'abakongomani tudasize inyuma, no mu kwica abakongomani kugira ngo barabe ko kano karere ka Kivu bashobora kugashingagiramwo abanyarwanda, bagateremwo abanyarwanda. Aha rero nkomeza kuvuga nti abakongomani nibasamara, balkanisation irabashwaramwo umwanya n'umwanya. Igihugu, agace k'igihugu karaza kubavako kaje komekwa ku gihugu c'u Rwanda. So rero twibandanirize n'ibiriko biravugwa hano muri Uvira. Uvira hari urwamo rw'amasasu rutari ruke ndetse n'ibiturika, aho mu majambo make no babwira ko ruriko ari intambara yadutse kandi hagati y'aba Wazalendo hamwe n'inyeshamba z'u Rwanda zisanzwe ziri hajya muri Uvira. Ubwo babandi mwibaza ngo inyeshamba z'u Rwanda ziravuye muri Uvira, kugira ngo murumva yuko zitarava mu gasagara ka Uvira, kubera ko icemezo ca mbere nico cuko bariko barahangana hamwe na aba Wazalendo. Aba Wazalendo rero nibo batanguje intambara bitewe nuko agashavu kaduze kumvo zuko inyeshamba z'u Rwanda zakomeje gutegeka abenegihugu. Babitanguye ku munsi w'ejo mwijoro, aho babasabye kandi ko uyu munsi atagikorwa na kimwe kiza gukoreka kugira ngo bashobore gusubira mu ibarabara bigaragambye, babesha amakungu yuko bakeneye ko M23 ari iguma hajya muri kajya gace ka Uvira. Aho rero abawazanindi bitashoboye kubashimisha, kubera ko hari abenegihugu n'uyu mugambi batigeze bawumva. Aba rero abatagiye muri maandamano bwa mbere, bamwe n'abandi barishwe, abandi barakubitwa, bimwe novuga bibi, barabangamirwa cyane gose. Kuri incuro rero igitige nyamwinshi c'abakongomani bo muri Uvira bari barahiye bararenga yuko badashobora kuja muri izi maandamano zo kugira ngo basabire M23 yuko iguma hano muri Uvira. Ndabibutse yuko iyi politike yo kuza baragira imyiyerekano kugira ngo basabire bamwe n'abandi, nako basabire inyeshamba ko ziguma muri Uvira, ni mitwe bagiriwe n'abanyamerika. N'abanyamerika babagiriye imitwe, aho babasabye ko bagomba guteka abenegihugu mu buce butandukanye basanzwe barimwo, ko boza baragira maandamano yo kugira ngo abenegihugu bagaragaze ko babishimiye, babakeneye. Ubwo bize gutuma kumbure hari ico bihindura cyane muri diplomasi, canke se kirya gituta amakungu ariko ashira ko M23, bize gutuma bahindura berekana yuko ahubwo ari abenegihugu ariko barasaba yuko M23 ariyo yoguma itwara tujya duce, maze bize kurangira M23 gitutu bakomeje kwishirako gihagaze. Aha rero mwumve ko ibiri nivyo byatumye rero haduka urwamo rw'amasasu hajya mu gisagara ca Uvira, kuko aba Wazalendo bababajwe n'ingene abene wabo bashikeho n'abavye babo bariko barakoreshwa ubufuni na buhoro, maze baca batwagwa n'agashavu, baca batanguza intambara ku nyeshamba z'u Rwanda ziri hajya mu gisagara ca Uvira, maze batangura kurasana
mu ntumbero ya mbere yo kugira ngo berekane yuko inyeshamba z'u Rwanda zikiri mu gisagara ca Uvira. Intumbero ya kabiri ni kugira ngo berekane yuko atabene gihugu muri Uvira bakeneye izi nyeshamba z'u Rwanda. Mu ntumbero ya gatatu ni kwerekana yuko n'abo wazalendo muri Uvira basanzwe bahari. Kumbura iyi nkuru ndaza kwiza ko mu mwanya uri imbere mwidonido ndabereke ibyashoboye kononekarira canke ndabaha etat d'avancement y'izi ntambara ziko zirabera hano muri Uvira. So ku munsi wejo niho twatanguye kubona nako vendredi, ubutumwa bwatanzwe vendredi bien sûr n'inyeshamba z'u Rwanda, aho zako zirasaba n'abene gihugu muri Goma yuko naho nyene bashobora gukora iyi myigaragambyo yo gusaba yo kwiyamiriza ikugwa mu gisagara ca Uvira inyeshamba z'u Rwanda. Nk'iyi myigaragambyo nyene yarabaye no muri Kamanyora ku munsi wa vendredi. Uyu munsi rero iriko iraba hano muri Goma, ariko ndabibutse yuko atari plan ya M23 ahubwo ni Amerika yagiriye inama izi nyeshamba z'u Rwanda yuko zigomba gukoresha izi manifestation kugira ngo basabe ko inyeshamba z'u Rwanda zitokugwa mu gasagara ka Uvira. Reka rero ndabashimire mwebwe mubaye nanje muri kino kiganiro. Kumbure haracari kare, turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Ngira ngo mwigenzanje yashoboye kubashikiriza iby'intambara cyangwa se iby'imigwano yabaye ku munsi wejo muri Makobora. Kumbura nanjye ndashobora kwigaruka ko mu masaha ari imbere hariho ama éclaircissement nza kubitanga ko bamwe n'abandi bagikomeje kutubaza. Rero umaze kubashimira ndayifuriza yuko iyi ndwi twatanguye yobabera indwi nziza y'ibikorwa, mugire umwete n'ubwira kugira ngo tuze kurangiza umwaka turi en forme kandi dufise n'umwimbu ushimishije. Mukomeze kugira rero aho muba mwubahwe, nta birenze bindi ndi bubabwire magingo aya, ariko kandi ndayifurize yuko umunsi ngo babera uw'umugisha. Ciao ciao.